twatangwa ryari muri Menya Hub Space. Menya Hub Space cyambere umenya ni brand is me, brand n'abari nyuma yiwanje ni brand ihari. Twatangwa kwa kuri internet haracige kitari gito ni muri za 2020 rero muri pandemic mu gihe cya corona virus niho twatangwa natwo gukorera online. Mugabo twamaje kuvyiga twarigiye ababizi baratwigisha uburyo information business kora, uburyo yotanga umuntu yotangura freelancing, uburyo yotangura gukora ibintu bitandukanye umuntu ariko adandaza ubumenyi bwiwe canke skill yose ufise ukayitangura ukayidandaza kuri internet kuri za Fiverr, Upwork, LinkedIn canke kubaka brand yawe ukaronka abaguzi kuri za X. So nuko twatanguye twaherenga twahereye mu gitanda kujyanye n'umuntu afite telefone araba video kuri YouTube, undi muntu aduza scrolling kuri TikTok canke ama reels. Twarera to mu gitanda kuri telefone ya Techno, none nitwidoga nakana gateye cyane. Internet business irashoboka irakunda. Ego neza ibintu dukora muri Menya Hub Space dutanga ama services atandukanye kuko turigisha tukanatanga ama service. So turakunda kwigisha ugwaruka uburyo wotanga gukoresha artificial intelligence artificielle ukayikoresha n'uburyo ivyazamwo umusaruro. Okay, turigisha freelancing n'igiki. Freelancing ni mu gihe wowe ufise ubumenyi hakaba ari undi umuntu akeneye ubwo bumenyi hama internet ikabahuza. Nivyo turashobora kubikwigisha turanavyigisha kuko natwe twigisha ibyo dukora turabikora hama ubumenyi tuba dufise tukabusangiza abandi baba byifuza. Hariza ama graphic design, copywriting, web design, okay, kwamamaza ku mbuga tugakora ibintu nyine bitandukanye, kubaka imbuga ziba zisobanutse ziri professional za YouTube, Facebook, Instagram, TikTok n'ugizo mbuga ushobora kuzimonetiza bikagenda neza. So dukora rero ama services atandukanye, turigisha data analysis nk'abantu babifuza kwiga code collect, ibyo ama Excel, ama Word, turi muri service nyinshi. Mugabo hanini tubigisha uburyo umuntu ashobora kubyazamwo umusaruro internet tutibagiye n'icyongereza. So nk'ikintu twanura urwaruka no kugira yuko kuraho kuvuga ati nta internet ihari, kuko nyimba ushobora kuronka internet yo kuja kuri YouTube, TikTok, ijya internet nyine ufise nyimba ari 3G, 2G, 4G, Starlink, internet page ufise mu gihe ufise intumbero kanaka mu buzima ushobora kwishika ukoresheje telefone yawe. Je kintu hano urwaruka yuko tangwa ukoresha internet cyangwa telefone ivyunguka kuko birakunda. Raba ubumenyi ufise ko ushobora kubutandaza kuri internet canke atagufise egera ababizi babikwereke uburyo bikora hamwe nawe utagomba gukoresha kuri internet. Kuko gukora kuri internet uravye neza na neza nta mutahe bisaba, umutahe n'ubumenyi bwawe. Okay, internet ubumenyi, internet, telefone, ufise business. Nico numva no hano urwaruka abantu batararonka akazi cyangwa batabafise icyo bakora bamara umwanya munini bagura amamega y'ubusa, bara ama video, bara ibintu bitandukanye kuri TikTok, za reels, za shorts canke aho umara umwanya hose. Koresha telefone, ibintu byunguka gusa birakunda, birahari mu Burundi. Ntuzuzane intambamyi za internet. Wapi internet yose uronka 1G 2G bashaka kubishika ko mu ufise intumbero nziza yo gushika hangiro wihaye mu buzima bashaka kubishika ko kuri internet nyine dufisange mu Burundi birakunda. Ego so akaja mu kanyuma nababwira twe twigisha ibyo tuba dukora, si ibintu tuba tudakora. Ntuzo wemere kwiga business ku muntu adasanzwe akora business kuko ariko kwigisha ibintu ariko arasoma. Mugabo ryo muntu akubwira ati iki kintu nico nkora inkunda kwe ku buryo bagikora, uwo ni umwarimu mwiza kuta wa wundi akwigisha ikintu nawo badakora. Ako ni kaja mu kanyuma nababwira yuko kaze muri Menya Hub Space tubaho ubumenyi canke dukorane dukore services zitandukanye. Tubabwira yuko aha mu Burundi internet irashobora kukubeshaho ingene ubona uko nyene imeze. It's possible, birakunda, birashoboka kuko hata twahere mu gitanda ariko twaragiye turashika ku bitandukanye. Umuga mu gihe ufise vision n'intumbero. Tubashimire cyane, yari IgaNews.
yari yatugendeye yaje kuraba uburyo menya space ahigeze aho dukora tutora freelancers dukora kuri internet tudanaza amakuru information business dukora kuri internet. So tubashimire cyane. Cheers yari menya space IgaNews yari yatugendeye aha muri office tubashimire guys. Tubabwiye yuko ushobora kwiga icyongereza kuri internet kuri Telegram cyangwa WhatsApp tukagukurikirana aho uri hose ku isi. Ushobora kwiga freelancing, ushobora kwiga kudanaza ubumenyi kuri internet ku bantu bafite YouTube bifuza kuziboosting. IgaNews space tubafashe kuduza followers ama views n'ibindi turabikora, turashobora kubikora tukabishikako canke any skill wowe twandikire utugane tugohaye amakuru agezweho yeke technology AI ibintu byose bigezweho muri IgaNews space. Ikivuga cyacu ni where knowledge begins, aho umenye buhera. Tubashimire cyane.